première dame de la République du Burundi, qui accepte le prix au nom de l'institution lauréate. The Executive Director. Kubera ibikorwa vyiza vy'ishirahamwe arongoye Fondation Bonne Action Umugiraneza, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yaraye yaronse agashimwe ku ncuro yako igira kabiri k'ishirahamwe Mpuzamakungu ryitaho imibereho myiza y'abantu FINIWAP. Ako gashimwe kakaba kitwa Prix des Nations Unies pour la Population de 2026, akaba yagaherewe New York ku cicaro gikuru c'ishirahamwe Mpuzamakungu ONU. Mu vyiza Fondation Bonne Action Umugiraneza ikora hariho gushigikira ironswa ry'ubuvuzi bwiza kuri bose, indero hamwe no guteza imbere ubushobozi bw'abagore, abana n'abandi bari mu buzima bugoye. Ako gashimwe akaba yakarose kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kw'indwi uno mwaka turimo. Nitwa Kubera Munezero, aha ni kuri Paulo Cash Media, ni gwa rukurikirane rw'ibiganiro twama tubashikiriza je na mugenzanje Patrick Rosage Tangimana. Turabahaye ikaze. Benshi hariho abantu bama bumva Fondation Bonne Action Umugiraneza ariko ntibamenye Patrick ama opportunité ari canke uburusho burimwo, batamenye iyo bahera kugira novuga bamenye ibyiza biri muri iyi fondation, kubera ko kenshi ama service batanga canke ivyo bafasha abantu kenshi babifasha ku buntu, kuko twavyumvise mu ntangamarara barafasha abatishoboye, barafasha abadamu byanse yuko baronka imbanyi nk'uko bama bavyumvise. Mbega abatabizi canke abatayizi wobacira ku mayanga vya Fondation Bonne Action Umugiraneza? Ego cyane Kubera nk'uko bivuze, Fondation Bonne Action Umugiraneza yabonye izuba muri mukakaro mwaka wa 2019. Yafonzwe na nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye, ni umutambukanyi wa nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Iyi Fondation Bonne Action Umugiraneza ikora cane mu gisata c'amagara y'abantu, igakora no mu bijanye n'indero no gufasha kwiteza imbere. Navuga ikora hanini mu magara y'abantu, mu bijanye n'imibano, novuga imibereho, igakora mu bijanye n'indero hamwe n'ibijanye no gufasha kwiteza imbere. Ni nayo mpamvu rero bivanye n'aya madomene iyi fondation ikoreramwo, ibire mu byatumye Angeline Ndayishimiye aronka agashimwe, n'agashimwe yaronse ku bw'ifondation nyene. Mu bisanzwe haronse agashimwe iyi fondation. Ego novuga reka tubirabe mu buryo buramvuye. Ubundi Fondation Bonne Action Umugiraneza iragutse ko ifise novuga ibisata byinshi, novuga ifise ibisata byinshi bikukira iyi fondation. Ubwa mbere duhere nko kuri Polyclinique Umugiraneza. Ibi novuga ni ibitaro bikuru kandi ibitaro bikomeye biri mu Kibimba. Ibi ni bitaro bifise novuga bitanga ama service canke bifasha mu buryo novuga mu buryo bw'ibanze, mu buryo bwihuse, kubera ko hariyo novuga ibikoresho kabuhariwe, ivyuma kabuhariwe usanga novuga biri hake ku butaka bw'u Burundi, kuko hariho ibi bya medicine interne, ni byo kuvura imbere mu mubiri w'umuntu. Ibi byo kuvura ibihimba biri imbere mu mubiri w'umuntu. Hariho novuga n'igisata gikomeye kijanye n'ibyo kubaga, ikagira kandi novuga n'ikigo cyo gufasha abubakanyi baba barabuze amahirwe yo kuronka uruvyaro, bakabafasha uburyo bwo kuronka ikibondo bakoresheje laboratoire, mu gifaransa bavyita fécondation in vitro. Novuga muri iyi Fondation Umugiraneza kuri ku gisata cayo kikukira ca Polyclinique Umugiraneza, ni bitaro bikuru bikomeye bikukira iyi Fondation. Niho usanga novuga ubu buryo bwo gufasha abubakanye babuze amahirwe yo kuronka ikibondo, bitewe nuko novuga kubera ko muri bo harimwo novuga ubushobozi bwo kuronka ikibondo ari buke, bivanye n'umubiri, bivanye n'imisemburo y'umubiri. Novuga hano rero baramufasha uburyo bwo gushobora kuba yoronka ikibondo, uburyo ubwo rugo rushobora kuronka ikibondo hifashishijwe ubuhinga, novuga ubuhinga bwa laboratoire bwa fécondation in vitro.
ikindi naco nuko iyi Polyclinique Umugiraneza hambavuye gufasha mu bijanye n'ibi vya fecondation in vitro barafise novuga n'igisata kivura amaso. Ikindi gisata ciyi Fondation Umugiraneza ni gisata kiri mu bijanye n'inyigisho, indero n'inyigisho. Nk'akarorero turi mu iki gisata c'inyigisho turahasanga ishuri ry'akarorero, ishuri ryiswe Socle du Savoir riri Igihinga Igitega. Ikindi naco Fondation Bonne Action Umugiraneza irakorera no mu gisata c'amagara meza y'umuvyeyi n'ibibondo. Nk'akarorero ni umugambi w'iyi Fondation Bonne Action Umugiraneza umugambi wo kugwanya indwara yo mu kigo. Ni umugambi wiswe Zero Fistule. Uyu n'umugambi novuga ufise ihangiro ry'uko gushika muri 2030 ata murundi kazi numwe ata ego ayoba kigwaye indwara yo mu kigo. Novuga uno munsi n'umukenyezi bishitse akagwara indwara agiye muri iki kigo novuga yituye kino kigo avugwa ku buntu. Baramufasha akavugwa ku buntu. Novuga ibi ni navyo rero finiwape oni bafatira ko bakavuga ati novuga ubu n'ubugira neza by'ukuri agashimwe aragakwiye. Yego. Ego nibaza yuko abantu bari bahora bumva ku matwi Fondation Bonne Action Umugiraneza barashobora kumva uburusho itanga, amaservice novuga itanga, urumva ko ifasha abantu benshi kandi mu bisata byinshi. Ariko wabitubwiye novuga mu buryo burambuye, ariko abantu botahura iki bumvise Bonne Action Umugiraneza? Ego Fondation Bonne Action Umugiraneza mu majambo make nishira hamwe rifasha mu bijanye n'amagara y'abantu, ivy'amashure hamwe n'imibereho y'abana. Rirafasha kandi abagore n'imiryango y'abatishoboye gusumba abandi. Nk'uko tubikesha urubuga ngurukanabumenyi rwa ONU. Mu mwaka wa 2022 irishira hamwe niho ryugurura iyi Polyclinique navuze Umugiraneza mu ntara ya Gitega. Hari mu ntumbero gutanga ubutabazi n'ubuvuzi bwihariye harimo ubw'abana n'abafise ingorane zijanye n'irondoka nibi twavuze. Hariho n'iki gisata ca fecondation in vitro. Ego irishirahamwe rirafasha kandi abagore bafise indwara zo mu kigo twayibonye, abana bafise ubumuga mvukanwa hamwe n'abakorewe amabi ashingiye ku gitsina. Irishirahamwe nkuko nakari nabivuze ryaratanguje kandi n'ishure ryiswe Socle du Savoir rifasha mu vy'inyigisho, ifungurwa hamwe no kumenyeshwa ingaruka zo gutwara inda hakiri kare. Nk'uko babivuze rero mu ntangamarara nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye Yaronse agashimwe, nuvuga agashimwe yahawe na finiwape. Mu ijambo rero yashikirije aronswa ako gashimwe yavuze ko kuronka akagashimwe kishirahamwe ONU ari iteka hamwe n'akamo ko kubandanya dukorana umwete. Ego yabati ni iteka kandi ni nakamo mu nteye kugira ngo mbandanye inkorana umwete. Yongeye ati biradutera intege zo kubandanya igikorwa cacu n'umwete ukwitanga tutiziganya. Ego tukibutsa abari ko baradukurikirana ko akagashimwe ka finiwape gatanzwe ku ncuro igira 41 kashinzwe mu mwaka wa 1981 n'inama nkuru ya ONU, gahabwa abantu n'amashira hamwe yatanze intererano idasanzwe mu bijanye n'igwirirana ry'abantu hamwe n'irondoka rijanye n'amagara meza. Novuga muri make nivyo twoshobora gutahura kuri kano gashimwe, bikaba kandi nivyo twoshobora gutahura kuri Fondation Bonne Action Umugiraneza. Ego tubibutse kandi ko muri izo ncuro 41 ubwo bushimwe bumaze gutangwa, batubwiye yuko ishirahamwe ry'Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ryatanguye mu mwaka wa 2019, mu nyuma y'hôpital Clinique Umugiraneza iraza mu mwaka wa 2022. Inyuma y'umwaka umwe gusa atanguye novuga umugenzo mwiza canke gufasha abarundi n'abarundi kazi, yaciye aronka agashimwe, no kuvuga agashimwe ka mbere Yaronse mu mwaka wa 2023, no kuvuga arosa aho gashimwe ku ncuro igira kabiri. Tubibutse yuko ari kuri Paulo Cash Media, tubasaba mu banda mudushigikira, mugire s'abonner, like, mu comment, mu partage inkuru zacu zishikira abandi. Yari jewe Christabera Munezero, nari kumwe na mugenzanje Patrick Rosage Tangimana. Naho butaha.